uyu munsi ishyirahamwe ESDDH rirarajwe ishinga kandi rirahagaritswe umutima n'ibihe bidasanzwe muganga Christophe Sahabo ariko aracamwo nk'umunyororo umengo ntagira amategeko amukingira. Ivyo kuva muganga Christophe Sahabo afatwa dosiye yiwe yagumyemwo igipfungu, ibamwo amanyanga menshi, ariko umugwi w'igihugu ujejwe gatakazi na muntu witwa ko wigenga waracecetse. Uyu munsi kandi muganga Christophe Sahabo yakuwe mu bitaro aho yariko aravurirwa, ariko uwo mugwi nyene witwa ngo urigenga w'igihugu n'uyu munsi waruciye urarumira. Ivyo rero biragaragaza neza ubufatanye mu kivi bw'inzego za leta, cane cane ubushikiranganji bw'ubutungane, tibagiye urwego rwa procureur general, eka ubiravye kabamwo n'inguvu n'ukuboko kwa leta ya Gitega ugerageje kuraba ibikorwa vy'iperereza kukira ibiro vy'umukuru w'igihugu ukora mu kwinjira muri dosiye ya Christophe Sahabo, kandi iyo dosiye uyu munsi igeze ku rwego rw'ubutungane. Ivyo mpejeje kuvuga harimo icatumye dusohora urwandiko, ariko ikintu nyamukuru gitumye dusohora urwandiko no gutabariza dushimitse muganga Christophe Sahabo. Ca kabiri ni ukwibutsa inzego za leta vyerekeye tudasize inyuma umugwi w'igihugu rero gatakazi na muntu witwa ko wigenga, gusaba ko bamwe bashire mu ngira amategeko agenga abanyororo, na cane cane bareke muganga Christophe Sahabo yivuza, hanyuma bagerageze ubuzima bwiwe ntibusinzikare cyangwa ntibugenda akagiye ko gusinzikara ko bwamaze gusinzikara uravye ivyo bamukoreye mu kumukura mu bitaro. Cizere jewe ico kibazo nocishura ku mpande zibiri. Ku ruhande rumwe ni ego, urundi ni oya. Kubera iki oya? Mu gihe ubonye umuntu w'umuyobozi yitwa ko afita ubuntu, ntiyoreka ngo ubuzima bw'umuntu businzikare cyangwa bugenda akagiriye, abibona ntihagire impungenge na nkeya bimutera, kandi ari we yari afite urufunguzo kukiza ubwo buzima. Aho biratuma dutakaza icizere. Ahandi dufitiye icizere ariko nuko tumenyeye leta ya Gitega nta kintu na kimwe irakora ku gushaka kwayo cyangwa kubera umutima mwiza, nuko hama habanza kubamwo inyinyurana, hakabamwo imbaraga z'abarundi bariko bagwanira ivy'agatakazi na muntu cyangwa n'abanyamahanga bakinjiramwo bakabona gutezura. Ivyo rero birashobora kuduha icizere ko leta ya Gitega ishobora kwikubita agashi. Kuri ivyo rero, kubera ivyo riko birashikira muganga Sahabo, turasaba mu bushikiranganji bw'ubutungane guhagarika iryo hohoterwa riko rirakorerwa muganga Christophe Sahabo, na cane cane bamureke mu burenganzira bwiwe ariko uriwa n'amategeko kwivuza. Mu gihe ubuzima bwiwe bugenda akagirire cyangwa akagenda amazima yombi, bamenye ko Minisitiri wa Repubulika ivyo bintu bisobabazwa, ntibishobora kwijana kwiteza kubabaza. Hanyuma ubujejwe umugwi w'igihugu wigenga w'agatakazi na muntu niberekane ico bajejwe, bahagararire amabanga bashinzwe, kuko bahari kugira ngo bavugiye bongere bakurikirane dosiye z'abantu bariko barahohoterwa, bariko bararenganywa muri ubijanye n'agatakazi na muntu. Ariko na cane cane irabe igerageze gutwara CNDH, arabe ingene kwigobotora ivyara vy'ubutegetsi bwa Gitega, kuko turabona neza yuko udafitamwo uruhara muri ivyo, afitamwo gutinya cyangwa kubaha abamushizeho. Ariko nabo umugabo yerekane ko koko ahari ategereza kuhagararira, agahagararira abariko bararengana. Turasaba amashirahamwe y'abarundi cyangwa mpuzamakungu gukurikirana neza hagufi ishirwa mu ngiro ry'amategeko mu mabohero, cyane cyane guhagararira amategeko agenga abanyororo mu kwivuza, kugira ngo ikibazo ca Christophe Sahabo giheze toregwe inyishu, na cyane cyane aronko uburyo bwo kwivuza, yongere afatwe nk'abanyororo koko kandi bubahirize amategeko abagenga.